Shalom shalom bwoko bw'Imana, shalom shalom bana b'Imana. Ndabahaye ikaze muri ano masengesho yo kuduga ku musozi w'Imana. Jewe ngiye gufatanya namwe ano masengesho, nitwa Abel Mbonimpa. Uyu munsi tugiye kuduga ku musozi w'Imana, tugiye gusenga Imana, tugiye gufata umwanya mwiza wo kuyaga n'Imana. Kuyaga n'Imana ni vyiza cane yuko umukristo ahari arondera umwanya wo kuduga ku musozi w'Imana kugira ngo aje muri rya hema ry'ibonaniro maze yongere kuganira n'umwami wiwe. Mwene data, ndaguteye umwete, ndaguteye intege. Dawidi yaravuze ati kuba mu ngoro y'Uhoraho umunsi umwe kuruta imyaka 1000 wibera handi. Maze aravuga ati nopfuma nibera ku gisapfu c'ingoro y'Uhoraho hako noba mu mahema y'abanyakibi. Birakwiye gose kugira ngo twibere ku gisapfu c'ingoro y'Uhoraho. Rero Dawidi yaranezerewe igihe bamubwira bati nimuze tuduge tuje ku musozi w'Imana, tuje mu ngoro y'Uhoraho. Ni vyiza cane, nawe uranezerewe umaze gusanga ushitse kuri uyu mwanya mwiza wo kuduga ku musozi w'Imana. Birahimbaye. Tugiye gutanga ibimazi. Turazi neza ko ijambo ry'Imana rivuga ngo ibimazi Imana ishikanirwa n'umutima umenetse. Umutima umenetse kandi ujanjaguritse Mana ntuzowukengera. Rero mwene data, imbere yuko tuduga mu ngoro y'Uhoraho, tuduga ku musozi w'Imana, ndagira ngo ari wowe wese ategura ikimazi ciwe. Ikimazi ugomba kudugana kuri uwo musozi n'umutima umenetse, n'umutima ujanjaguritse, n'umutima wizeye. Ijwi ry'Imana rirabaza uno munsi ati mbega aba bantu bariko barasaba amasengesho niko bose bizeye? Mwene data, mbega wewe uriko urasaba gusengerwa, mbega niko wizeye? Canke mbega se niko nawe uriko urasenga? Mbega niko nawe uriko uratanga ikimazi? Paulo yaravuze ngo mutange imibiri yanyu kugira ngo ibe ibimazi bizima vyera, niko kuyikorera kwacu kogira ikimazi. Mwene data, ijambo ry'Imana rirakubaza ati mbega wewe uriko urasaba gusengerwa, mbega wewe uramaze kwizera? Ijambo ry'Imana riravuga ngo mwizere, kandi umuntu ndagira ukwizera kungana n'akabuto ka sinapi, ngo ashobora no kubwira umusozi uri imbere ziwe ati wa musozi we shinguka huri maze wimuke uje hariya, kandi ngo kubwo kwizera uwo musozi uzokumvira. Nuko rero uno munsi tugiye kuduga ku musozi w'Imana dutwaye ukwizera. Haleluya. Ndagira ngo nkomeze intege, ndagira ngo ndemeshe umukristo wese aho ugenda ku musozi w'Imana, ubanze uhakikishe ko ufise kwizera kuzuye. Ubanze usuzume ko woba ufise kwizera. Ni waba udafise kwizera, ivyo vyose, ivyo tuza gusengera vyose biza kuba ari ubusa. Kandi niwategereza gusengerwa ariko wewe ata kintu wakoze mu mutima wawe, biza kuba ari ubusa. Nuko rero muri uko gusenga, ijambo ry'Imana rirabaza riti ni bande bamaze gutura imitwaro y'ivyaha bashaka kwihana? Mwene data, imbere yuko uja gusaba amasengesho canke imbere yuko uduga ku musozi w'Imana, watuye imitwaro iyihe? Canke nibihe vyaha wahevye? Muri vya vyaha bikwizingirako, muri vya bigeragezo vyakunaniye kwihanganira, muri vya bicumuro, hari ico wamaze kuzana kugira ngo ugiture abakozi b'Imana bagusengere? Mwene data, nimba uziga yuko vya vyaha bimwe bikwizingirako, vya bindi Uhoraho yanka, ukaba uzi ko wamaze kubirandurana n'imizi, urahiriwe. Ariko nimba utarabirandurana n'imizi, nahawe muri kano kanya kugira ngo imbere yuko tuza gutangura amasengesho, ubanze byose ubizane, ubanze byose ubisuke ngaho, ubanze byose ubishira ahabona, kugira ngo Uhoraho asuzuma, afise inyonga zisuzuma ziraba, abanze abone ko mwene data wabanje gutakura kabi, wabanje guhitamwo kwezwa, wabanje guhitamwo kuba umwana w'Imana vy'ukuri. Ijwi ry'Imana riko riravuga riti ngo umuntu niyo yihanye biroroha gose kumusengera, kuko
aba yamaze guhitamwo, aba yamaze gutumbera inzira. Mwene data, iyo umaze kwihana, iyo umaze guca bugufi, iyo umaze guta icaha, iyo umaze kurandura icaha, biroroshe kugusengera. Kandi muri ico gihe iyo bagusengeye nawe ubwawe uba wamaze kuvuga uti amina, uba wamaze gushinga intahe, uba wamaze kwemanga yuko vy'ukuri wakijijwe kandi ko uramirije kuja mu ijuru. Rero ijambo ry'Imana riko rirambwira ngo bwira abantu babanze bitwararike ukugororoka n'ubwami bw'Imana, kuko ibindi byose bazovyongerwa. Ayo majambo turayasoma muri Matayo igihimba ca 6 umurongo wa 33. Ariko mubanze mwitwararike ubwami bw'Imana n'ukugororoka kwayo, niho ivyo byose muzovyongerwa. Ibihe vya bindi abantu bakunda kwiganyira, ibihe bimwe abantu bama bari byo bashira imbere. Ayo majambo nk'uko tuyabona ngaha aravuga ngo Matayo 6:31, nuko ntimukiganyire ngo tuzorya iki canke tuzonywa iki canke tuzokwambara iki, kuko ivyo byose abanyamahanga ari byo bitwararika, ariko so wo mw'ijuru arazi ko ivyo byose mubikena. Data arazi ko ivyo byose mubikena. Ikintu cyose uzi kukenye, Data wo mw'ijuru arabizi n'imbere yuko wewe utangura kubishira mu mitwaro yo gusengerwa. Nico gituma rero ugomba kubanza kubishira inyuma, ubanze witwararike ubwami bw'Imana, kuko ubwami bw'Imana nibwo bukuru. Kubera yuko uno munsi ushobora kuva mu mubiri ugasezera isi, ariko noneho ugasanga uciye wakira ubwami bw'Imana. Ariko niba banza gushira imbere bya bindi byo mu isi, no kuvuga ngo ubwami bw'Imana nta kibanza uzaba wabuhaye. Kandi rero uzaba wabanje kwitwararika iby'isi, kandi iby'isi ntaco biheza ngo bikumarire. Nuko rero tumenye ko abanyamahanga nabo ariko bameze, ntaco bitwararika mu by'ubwami bw'Imana. Ariko noneho tweho abakijijwe tubanza gushira imbere iby'ubwami bw'Imana, tubanza gushira imbere ibyo kwihana no gukizwa no kugororoka. Hanyuma ibyo bindi navyo, ibyo bindi byo ku mubiri, ibyo bindi byo ku muhito, ibyo tubona bizosigara mu isi. Nico gituma bidakwiye kudutesha umutwe, bidakwiye kudutesha umwanya. Nuko dusome amajambo y'Imana ari muri Zaburi igihimba ca 48 umurongo wa 5. Zaburi ya 48 umurongo wa 5. Hari amajambo meza cane andemesha kandi yankomeje, nawe nagira ngo ndagusangize imbere yuko tubandanya kuduga ku musozi w'Imana ngo dusenge. Ku murongo wa 5 haravuga ngo hahirwa umuntu inkomezi ziwe zihagaze muri wewe, hahirwa abafise mu mitima yabo amarango aja Siyoni. Ku murongo wa 6 haravuga ngo iyo baciye mu mwonga witwa Marira bawuhindura ahantu h'amariba, mbere imvura y'intasuro iwambika umugisha. Abo bantu bafise amarango aja Siyoni, iyo baciye ahantu mu mwonga witwa Marira, iyo bageze mu vyago vy'amarira n'amaborogo, batagira shinge na rugero, batagira na kimwe bishigikirije ko, ariko ngo iyo bageze aho hantu h'amarira baboroga bataka, nukuvuga ngo uwo mwonga witwa Marira uca bahindukira ahantu h'amariba, amariba y'urukundo, amariba y'inzuzi z'amazi y'ubugingo. Uca usanga ahubwo bahindukiramwo imigisha, ugasanga batanguye kuronka imihezagiro yo mu Mana, kubera yuko baronse amasoko y'inzuzi z'amazi y'ubugingo. Ngiryo ibanga ry'abasenga. Iyo ugeze mu kigeragezo, haba hageze yuko uronka ubushobozi, haba hageze kugenda mu bubasha, haba hageze yuko utangura kuvugutirwa. Ku murongo w'indwi haravuga ngo bagenda bunguka inkomezi, umuntu wese wo muri bo aseruka imbere y'Imana i Siyoni. Nubwo wowe uca mu bibazo, nubwo wowe mu bibazo bikomeye, ariko wisanga waraserutse, wararamirije, ukisanga waramaze gushika i Siyoni. Rero mwene data, ntihagire ikintu na kimwe kiguca intege, ntihagire kimwe kigutera ubwoba, ntihagire ikintu na kimwe kiguca ivutu. Ijwi ry'Imana riko rirambwira ngo bwira abantu boye gutega ubwoba nibiza canke izi pandemi biriko biraza, kuko bitazobura kuza. Izi pandemi abantu benshi batagiye gutinya ntizobura kuza. Rero muri aka kanya, muri kugusenga, turagiye gusenga kugira ngo umukristo ahari ashikame, umukristo ahari areme, umukristo ahari yoye gutinya, woye gutinya corona. Abantu benshi bamaze gutinya, benshi bamaze guhinda agashitsi, benshi bamaze gutangura
gutinya. Ugasanga abari abakristo, abari abakozi b'Imana baramaze kwikingiriza ngo bikingirije ngo izo ncanco, izo nkingo ntaco zizomara, ntaco bizobamarira. Ariko igikuru ca byose ijambo ry'Imana ririko riratubwira ngo mwoye gutinya, kuko hagiye kuza n'ibindi biruta ivyo, hagiye kuza ibiruta iyi korona, hagiye kuza ibintu byinshi bidasanzwe. Ivyo byose bizotuma abantu benshi badafise ukwizera bacika intege. Abatubatse ku rutare bose bazosenyuka, bazoranduka. Nico gituma rero uno munsi tugiye gusengera abantu bakomeye mu kwizera, tugiye gusengera abantu badateshwa ubwoba n'ibiriko biraba by'umubiri, abantu badatega ubwoba n'ibiriko biraba mu isi. Abo nibo tugiye gufatanya rino sengesho, twongere gusenga Imana. Umuntu wese uzi ko amaze gushikama nk'ukwa Shadraka, nk'ukwa Meshaki, nk'ukwa Abedunego, wewe tugiye gufatanya rino sengesho. Wewe ufise kwizera nk'ukwa Daniyeli. Daniyeli yaterewe mu rwobo rw'intambwe, ariko intambwe ntaco zamugize. Ni wewe tugiye gufatanya isengesho. Wewe wumva ko ushobora gutererwa mu muriro, ntushe, ugakomeza ugashikama, ni wewe tugiye gufatanya rino sengesho. Muntu umaze kuba nka Daniyeli, umuntu umaze kuba nka Shadraka na Meshaki na Abedunego, ngwino tudugane ku musozi w'Imana kugira ngo maze dutange ikimazi cyo gushima no gukenguruka. Haleluya. Ku murongo w'icumi muri Zaburi ya 84, ku murongo w'icumi haravuga ngo kuko kumara umunsi umwe mu nyubakwa zawe kuruta kumara iyindi igihumbi ahandi. Nopfuma mpagarara ku gisapu c'ingoro y'Imana yanje, hako noba mu mahema y'abanyakibi. Haleluya. Kuba mu ngoro z'Imana, kuba mu ngoro, kuba hampande y'Imana, kuyagana Imana bitera umunezero, bitera kurema, bitera gushikama, bitera kuramiriza. Twidugire ku musozi w'Imana, twibere mu kibanza citirwa Imana, kugira ngo maze dushobore guhagarara mu nkomezi zayo. Rero muri kano kanya uduge ufise amajambo yo kuyagana Imana, uduge ufise umutima wejejwe, ugire ukwizera, ugire ukwizera gukomeye, ukwizera gushikamye, ukwizera. Haleluya. Ndagira ngo nongere mu gusenga turemeshanye na bene data. Umuntu wese afise ukwizera asome iri jambo riri muri Matayo 17 umurongo wa 19. Ku bantu bashaka gukuza ukwizera, tugiye gusoma rino jambo hanyuma duca dusenga Imana. Matayo 17 umurongo wa 19. Maze abigishwa baza kuri Yesu biherereye, baramubaza bati, tweho niki catumye bitunanira kumusenda? Arabishura ati, n'ukwizera kwanyu guke. Ndababwire ukuri, namba mufise ukwizera kungana n'akabuto ka sinapi, mwobwira kino gisozi muti imuka aha uje harya, kandi cyo kwimuka, kandi nta kitazobashobokera. Ariko bene urya ntakurwamwo n'ikindi atari gusenga no kwisonzesha. Mwene data ufise ukwizera kungana n'akabuto ka sinapi, tugiye gusengana rino sengesho. Mwene data wamaze kumva ko ushobora kumara igihe wisonzesha kandi wiyeza, wirinda icaha, witandukanya n'igicumuro, wiyeza, ufata ibihe byo kwisonzesha no kwiyeza, tugiye kudugana kuri uno musozi. Nawe mwene data utarashika kuri urwo rwego, nahawe kugira ngo wemere gufatanya natwe iri sengesho, maze twongere kuja imbere z'Imana, tuyagena Imana, tuduge tuje ku musozi w'Imana. Ndakuraritse mwene data aho uri hose, uze ufatanye rino sengesho. Ngiye gusengera umuntu wese yumva yamaze kuba maso no kwitegura kugira ngo yikangure, maze tuduge tuyagena Imana muri kano kanya. Haleluya. Mana data wa twese uri mu ijuru, gitandara kizima, uhoraho data ugororoka, ndagushimiye, ndagukengurukiye, ndatanze amashimwe gose. Mwami wacu ni wewe mwami ukunda imitima imenetse, imitima imenetse ijanjaguritse. Mwami ntuzoyikengera, nivyo bimazi ushikanirwa muri kano kanya. Mwami tuje imbere zawe, ndaje imbere zawe mwami, ndengukanye umutima wanje, umutima wanje kubera ikimazi, umutima wanje ube ikimazi, umutima umenetse ujanjaguritse. Mwami Yesu Kristo, ndasutse imbere zawe mwami, umutima wanje wose, n'ivyiyumviro vyanje byose, n'ukubaho kwanje kose, n'ingeso zanje zose, n'ukugenda kwanje kose, n'ivyanje byose, ndaje imbere zawe uko ndi kose mwami. Ndaje kugira ngo mwami mbikimazi
kizima cera gitunganye mwami. Data niko kugukorera kwanje kogira ikimazi mwami, sinjushanywe n'ivy'iki gihe mwami, ariko mpinduke rwose wera wo mwijuru mana data wa twese. Ndasengeye data n'uyu mwene data twaduganye kuri uyu musozi, kugira ngo uyu musozi mwami data tuhabonere imigisha, kugira ngo tuduge kuri uyu musozi maze tubonanireyo n'Imana. Turaje mwami kuyaga nawe, tukuzaniye ubugingo bwacu. Ndakweretse uyu mwene data aduze kuri uyu musozi, araje kuyaga nawe, araje kuvugana nawe, araje akuzaniye umutima wiwe, umutima wiwe uwakire, umutima wiwe ukubera ikimazi mwami Yesu Kristo. Ndamusengeye muri kano kanya, ndamuzanye imbere zawe, ya mitwaro yiwe yose, ya mizigo yiwe yose, bimwe bimuremereye byose ndabikweretse, kugira ngo mwami byongere kuba ikimazi gitongorwa ku muriro, maze byongere gutongoka, byongere gusha, byongere gutongoka, za ngorane ziwe zongere gutongoka, bya bindi bimugerageza byongere gutongoka, bya bitsitaza bimugendera byongere gutongoka mu izina rya Yesu. Kwa gukekeranya kongere gutsindwa mu izina rya Yesu, kwa kwizera guke kongere gutsindwa. Ndasabye mwami ngo kwizera kwe kongererezwe, yongere gukuzwa mu kwizera, yongere kuduga ku musozi w'Imana, yongere kuyaga n'Imana, kugira ngo yiyagire n'Imana, kuko data ca gihuzu cari gikingiriye ahera cane catabutsemwo kabiri, kugira ngo umuntu wese ari hose yishikireyo, yigerereyo, yiyagire n'Imana, yivuganire na data. Ewe data uri mu ijuru, ca gihuzu carasambutse, caramaze gutabuka mwami, bisobanurwa ngo Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ushika kwa data utamujanye. Nico gituma rero mwami ndasengeye uyu mukristo, kugira ngo mwami wongere kumuha kurema, wongere kumuha kwizera. Ndasengeye uyu mugabo mwami umwongereze kwizera kungana n'akabuto ka sinapi mwami, kugira ngo ukwizera kwe kuduge. Ndadugije ukwizera kwiwe, ukwizera kwe ni kuduge, kongererezwe, aje ku yindi ngazi, aje ku rundi rwego rwo kwizera, kuko mwami niyamara gushika harya hantu arafise ubushobozi n'ububasha bwo kubwira ibijya bisozi biri imbere ziwe kugira ngo bisenyuke mu izina rya Yesu. Ijya misozi iri imbere ziwe ndayisenyuye, urya mugabo, urya mukozi wawe ndasabye kugira ngo ijya misozi iri imbere ziwe yongere gutembagara mu izina rya Yesu. Mugabo, mushinga ntahe, mukozi w'Imana, ndagira nkubwira ngo fatanya nanje kubwira iyo misozi iri imbere zawe ati wa musozi we shinguka, maze wimuke utabwe kure mu izina rya Yesu. Shinguka wa musozi we, ndakwirukanye vimbere yanje mu izina rya Yesu. Senga cane, senga cane, wongere gusenga ubwira urya musozi, kuko ijya misozi nubwo iza kutwitambika imbere irumva, ijya misozi irumvira n'amatwi, niwe yibwira iraza kukumva. Bishakirwa ko uduza kwizera, ongerwa kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, birahagije kubwira ijya misozi iri imbere zawe iguhanamiye mu izina rya Yesu, maze yongere gusenyuka. Data urakoze, ndabigushimiye mwami, uri Imana. Waravuze ngo mbahaye ububasha, mbahaye ubushobozi, kandi ngo ico muzobahambira mu isi kizoba kihambiriwe mu ijuru, kandi ngo ico muzobohora mu isi no mu ijuru kizoba kibohowe. Mwami ndabohoje uyu mwana, ndabohoje uyu mwana aho yabohewe, ibi bidayimoni bamusutsemo ndamubohoje mu izina rya Yesu. Uyu mwana ndamubohoje, ndamubohoje mwami, kugira ngo hajya ahantu ubugingo bwiwe buri buveyo, ndabukujeyo mwami Yesu Kristo kwizera. Mwami ndasabye kugira ngo wongere kuduza kwizera kw'abavyeyi biwe, bizere ko umwana abohotse, bizere ko umwana abohotse, ubugingo bwiwe bugaruke, ubugingo bwiwe bumusubiremwo, ubugingo bwiwe bwongere kuzigamwa no kurindwa. Ndasabye mwami urungike ububasha n'ubushobozi bwawe, maze umugobotore hariya hantu, maze mwami barya badayimoni bamufashe ndabaturije mu izina rya Yesu. Ndabatongoje umuriro, ndabatongoje mu izina rya Yesu, batongoke. Mwabadayimoni mwe mwafashe uyu mwana ndabatongoje, mutongoke, hunga mu izina rya Yesu. Muhunge ubushobozi bw'Imana, muhunge izina rya Yesu rirakomeye, rifise ububasha bwo gukiza no kurokora. Ndamusenge uyu mwana ndamubohoje mu
izina rya Yesu bohoka mwana bohoka yewe mwana bohoka guhera uyu munsi bohoke mu izina rya Yesu. Nuko rero urabohotse kuko Yesu ari wakubohoye. Yesu urakoze mwami, ndabohoje abantu benshi, ndabohoje uyu mwigeme mwami agwaye ingwara y'abadayimoni, ndasavye abadayimoni batunge mu izina rya Yesu. Abavyeyi b'uyu mukobwa ndabasavye kugira ngo dufatikanye kwizera maze tubwire uyu musozi ari bo badayimoni baje kwihisha muri uyu mwana bagahagarara mu mutwe bongere gusohoka mu izina rya Yesu. Wa musozi we w'abadayimoni baje kwikika mu kiza ndabirukanye mu izina rya Yesu. Hunga badayimoni, hunga mu izina rya Yesu. Libere uyu mwigeme yongere kubohoka. Ndabohoje uyu mwigeme mu izina rya Yesu. Ndabohoje abavyeyi biwe, mushira ibiganza kuri we, mumusengere, mututumuze, mwirukanishe abadayimoni bahunge mu izina rya Yesu. Aho bahagaze hose bahunge, basohoke, bagende muri uyu mwigeme mu izina rya Yesu. Mwami turamusabiye gukira, turamusabiye kubohoka, turamusabiye gutabaruka mu izina rya Yesu. Mwami ndasengeye uyu mwana w'umusore, uyu mwana w'umuhungu yagize ikibazo, mwami w'icubahiro, afise ububabare ku mubiri we wose, afise ibikomere ku mubiri, afise ahantu databuja aho amerewe nabi. Databuja yaravuwe kenshi ariko birananirana, ndamushize mu biganza byawe kugira ngo mwami yongere gukira. Ndirukanye ubushobozi bwose bw'imyuka mibi, ndirukanye icyo gisozi kiri imbere ziwe. Mwami ndasabye kugira ngo data yongerwe gukira, yongerwe inkomezi, yongere kuba muzima, maze yumve ko ameze neza mu izina rya Yesu. Wongere kumusiga amavuta, wongere kumuvugutira no kumweza no kumugira neza mu izina rya Yesu. Uruwera Mana, data Mana igororoka, ndasengeye umukenyezi mwami, kuko yatuye umutwaro w'ibyaha byiwe byose akabyatura, akerekana rwose ko amaramaje ijuru. Ndamusengeye mwami, ndamusengeye kuko hahirwa abantu amarango yabo aja Isiyoni, kuko niyo baciye ahantu umwonga wambarira habahindukira ahantu hamariba, habahindukira isoko y'inzuzi z'amazi y'ubugingo. Ndamusengeye kubera yuko afise umutima wizeye, umutima uja mu ijuru, umutima witeze kubona Yesu, umutima witeze kugaragarizwa ubwami bw'Imana, kwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Ndasengeye umuntu wese yamaze kwakira Yesu, umuntu wese yamaze gushira ahagaragara ingeso ziwe akazereka umwami wacu Yesu Kristo, mwitegure gusanganira umwami Yesu, mwitegure mu maso mugabe. Yesu arabakunda, Yesu n'umwami, Yesu arakiza, Yesu arabohora. Mushinga ntahe wewe wageze kubwo kubwirwa amabanga y'ijuru no guhishurirwa ibyo kugaruka kwa Yesu, kugira ngo nawe ntuzosigara inyuma, ahubwo zobe mu b'imbere kuduganwa mu bwami bwo mu ijuru. Ndagusengeye kugira ngo wongerwe inkomezi, ndagusengeye kugira ngo ububasha bwawe bushishikare, ububasha bwa Kristo bushishikare kukuzako, maze ukomeze kandi uramirize, ntucike intege, ushishikare kwiyeza no kwihana no kwisuzuma no gutunganya ingeso zawe, kugira ngo Yesu Kristo niyagaruka azosange witeguye. Urakoze. Nuko rero Mana ndabishimye nkenguruka, ndasengeye abera bose, ndasengeye abana b'Imana, ndasengeye umuntu wese mwami, ndasengeye ingo z'abakristo, abakristo bagize ibibazo by'ingorane zidasanzwe, hari ingo ziriko ziranyeganyega. Ndabasengeye, ndabasabiye kugira ngo muri uru rugo hongere kuza imigisha, muri uru rugo hongere kuza kumvikana, umugabo n'umugore bumvikane, umugabo n'umugore basabane imbabazi, umugabo n'umugore basabane ikigongwe, umwe yacumuye undi amubwira ati mbabarira, uwundi amubwira ati ndakubabariye. Mwami Yesu Kristo, hongere kuba umuco w'abana b'Imana, hongere kubaho gusenga. Mwami w'icubahiro, byose bimagwa no gusenga. Ugusenga kurafasha, ugusenga kurabohora. Ndabohoje ingo nyinshi zarahuye n'ibibazo. Ndasabye kugira ngo abagabo n'abagore mwagize ibibazo by'ingorane nimwongere kuja ku mavi muri aka kanya, muri iri sengesho mupfukame, dusengane iri sengesho, musengere urugo rwanyu, musengere umubano wanyu, musengere impeta zanyu, kugira ngo mubane amahoro kandi musenge ibihe byose. Urakoze Mana, cuncuburira imigisha n'imihezagiro kuri uru rugo, kugira ngo uyu muryango baronke mwami Yesu ibibondo by'abakristo, by'abana b'Imana. Ndasengera urugo kugira ngo mwami babe umuco mwiza ku bandi, babe itara ku bandi mwami, n'ababanyu babarabire ku ngeso nziza z'abakristo, kubera yuko birashakirwa yuko mu bana b'Imana ariho tugomba
kubonekana yuko turi itara, kandi yuko ubukristo bugomba kugaragarira ku bakristo kugira ngo babe abakristo nyakuri bejejwe bakijijwe, abakristo bitandukanije n'icaha, maze kugira ngo n'abapagani nabo babonereho data ishusho n'ingeso z'abakristo, bazirabire ku bana b'Imana, bazirabire ku bakijijwe. Ndasabye mwami zingo zibohore, wongere kuzigarukira no kuzigenderera. Ndasengeye ingo zishasha, abacubaka ubarinde mwami, y'abantu bacubaka bahura n'ibigeragezo, ugasanga abadayimoni barabagendeye, ugasanga insaku zirabateye, ugasanga imivurungano, ugasanga abagenzi babi baraje kubatera bakababuza imibano mwiza, ugasanga databuja ya kamere y'umusore yo muri kahise iragarutse, ya kamere yo muri kahise y'umwigeme iragarutse mwami, maze bagaca batangura gushwana, ugasanga mbere barahukanye kandi bakahukana ku busa gusa, kandi baramaze gusezerana. Ndasabye kugira ngo ingo zishasha z'abageni, ndabasengeye mwami Yesu Kristo, wongere kubagarukirako, wongere kubagenderera, uruwera Mana. Ndasengeye mwami izi ngo z'abantu bagize ibibazo databuja bakagira naho bavana, ubahe mwami Yesu Kristo gukemura ibibazo, maze basubirane kandi basabane imbabazi, bongere gusabana ikigongwe, maze data bubake urugo, bakomeze amasezerano, maze mwami barushirizeho kuzigamwa no kurindwa. Wera urakoze, ndabigushimiye mwami databuja wera. Ndasengeye mwami uyu mukenyezi agwaye ingwara zo mu mutwe, ndamushize mu biganza data kugira ngo umugenderere data, umufashe umukize. Birakwiye gose yuko nyakubahwa yozigamwa kandi agakizwa kandi akezwa kandi agatunganywa, ndetse mwami umubere umuganga, umubere umuvuzi. Eheraba mwami databuja, birakwiye yuko urya mushinga ntawe wiwe yokomeza kugukorera, yumva yuko databuja afise umufasha mu rugo, amufasha kandi afise amagara mazima. Ndasabye mwami bajya abana babo mwami ubarinde, abana babo ubazigame, ubahe kuzigamwa no kurindwa, ubahe kuyoboka, bashishikare kuramiriza, bakomeze kugira umwete mwami, ntibanyiganyige, ntibacike intege, ariko baramirize mu gikorwa c'Imana. Ndagusabye mwami wongere kubagenderera nyakubahwa wera Mana isumba byose, ni wewe Mana, ni wewe ugira neza. Ndasengeye ugwaruka mwami gumisore n'inkumi, abataragira mariage ndabasengeye bagire integuro nziza. Musore gira integuro nziza, ugire urutonde rwiza rw'agakiza, ubanze witwararike ibyo kugororoka, ubanze kwitwararika iby'ubwami bw'Imana, hanyuma ibindi byose uzavyongerwa. Hanyuma ni wamara gukizwa neza, uca utangura gufatanya nanje iri sengesho, maze dusenge kandi dusengere ibintu byose. Uca utangura gusenga maze usaba Imana kugira ngo ikuje imbere, maze ikwereke uwo mukwiranye, kandi muzobana gushitsa kugupfa, muzotandukanywa n'urupfu. Nuko rero wongere gusengana umwete kandi wongere kwiyeza. Musore wiyeze, abasore benshi barakeneye kwezwa, abasore benshi barakeneye kugira ubwenge, mwoye gusamara, mwoye kwisamarako. Birakwiye yuko mukora ibyanyu kandi mugakomeza kuramiriza mu gikorwa c'Imana, mugakomeza kuba abakozi b'Imana, mugakomeza kuramiriza mu ngeso nziza zera z'abakristo. Haleluya mwami, ndasengeye umusore kugira ngo umuhe gukizwa neza, umuhe kwitandukanya n'icaha, umuhe kurandura ingeso mbi zakahise za kamere. Ndaziranduje mu izina rya Yesu. Ndirukanye umudayimoni yama ashaka kugarukana kamere yo muri kahise, ndayiranduje mu izina rya Yesu. Mwami uyu musore yongere kuba libere, yongere gukizwa neza, yongere kubohoka. Ndamubohoje mu izina rya Yesu. Ndamusengeye, ndamusabira imigisha y'Imana mu gikorwa c'Imana, kugukorera, kukuvugira, kugushingira intahe, ubutumwa bwiza bwamamare hirya no hino biciye mu kanwa kiwe, bitewe n'ibitangaza umukoresheje. Wera wo mw'ijuru, ndamusabiye kubohoka mu izina rya Yesu. Mwami Yesu, genderera abasore benshi bariko barashaka gukizwa ariko bakananirwa n'ingeso zabo zo muri kahise. Biragora ko umuntu yokizwa neza. Ndabasengeye bongere guta icaha, bongere guta impwemu mbi, bongere kwirukana imiyaga mibi mu izina rya Yesu Kristo. Wera wo mw'ijuru Mana isumba byose, ndasengeye inkumi data, ndabasabiye, ndabakwingingiye, ndabazanye imbere zawe kugira ngo mwami boye kwitwararika ivyakazoza, kuko kazoza mwami saka umuntu nakimana. Imana ni ivy'ejo, ariko twebwe tugomba kubanza kwitwararika ivy'uno munsi.
kuko umunsi wose ugendana n'ivyawo. Mwami wacu, Imana yaduteguriye ibya buri munsi kugira ngo abe ari byo tunezerererwa. Ndasengeye ababigeme bongere gukizwa neza, bongere kurondera ijuru, bongere kwitwararika ubwami bw'Imana, bareke guhurumbira mu babasuka, mu bababesha no mu babahenda. Ndabasabiye kugira ngo ahubwo babanze bitwararike iby'ubwami bw'Imana. Mwigeme, nagira nkubwire ngo guhera uno munsi utangure kubwira iyo misozi y'intege nke, iyo misozi iri imbere zawe yo gukekeranya, iyo misozi iri imbere zawe yo kwihebura, ngo uyite mu izina rya Yesu. Bwira iyo misozi uti, wa musozi we hunga, mva imbere ushinguke, uve mu kibanza cahuri. Wa musozi wo gukekeranya, wa musozi wo kwihebura, ndakwirukanye mu izina rya Yesu. Mwigeme, ongera gushinga intahe, ongera kwatura, ongera gusenga n'inkomezi, ongera kurondera Imana, ongera kwama uraduze ku musozi w'Imana, usenga Imana kandi ukobeje. Mwigeme, ugomba guhagurukira agakiza, ugomba gukizwa neza ukabera itara abandi bakobwa, ugomba kuja imbere y'abandi mu kwereka ko wakijijwe, kandi ukirinda ikintu cyose cyo gusamaza, kuko isi iragoye kandi abayikurikiye bose bazotabwa mu muriro, kuko byanse ko bihana. Niwihane maze ukurikire umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Urakoze mwami wacu ko ari wowe wumva gusenga kw'ababigeme. Ababigeme bose ndabashize mu biganza byawe, ndabakuzaniye Mana, ubagirire neza, ubaha inkomezi zo mu kurya no mu kubamfu, mu izina rya Yesu Kristo, maze bashikame kandi baramirize bashishikare mu rugendo ruja mu ijuru, urugendo rw'abana b'Imana. Haleluya. Mwami w'icubahiro, data nongeye gusengera data ugwaruka ruri mu mashuri, ndakweretse amashuri yo muri za kaminuza, ndakweretse amashuri data buja yo muri segondere ndetse no muri za college, ndaweretse mwami amashuri abanyeshuri mu nzego zose, bose ndabakuzaniye aho bari hose Mana, ubagenderere maze ubabere data itara. Ndasabye kugira ngo aba banyeshuri bamenye yuko atari kwiga iby'isi gusa, ariko ko bakwiye kandi kuba amatara mu isi, maze babe ibyabona byo gushingira intahe bahereye mu mashuri aho biga, maze bavugurure kandi banagure. Ndasabye mwami za groupe biblique mu mashuri, maze zikaze umurego, basenge cyane. Mwere data, mwege muri mashuri nimukomeze muramirize, musengere groupe biblique kugira ngo amatara yongere kwaka muri za groupe hakomeze kuba ubutumwa bwiza, abantu bakizwe, abantu bihane, abantu baheba icaha, imisore iheba icaha, abigeme baheba icaha, barondera ijuru, bamenye ko iby'isi bigiye gushira, iby'isi bigiye kurangira, ariko bakizwe neza kandi barondera ubwami bw'Imana. O data, ndasengeye groupe biblique mu mashuri kugira ngo ubutumwa bwiza bukomeze kwamamara kandi bushike kure, bushike aho butari bwashike, abantu bongere gukizwa, abantu bongere kurondera ijuru mu izina rya Yesu. Ndabohoje abantu benshi baboshwe, babohoke, abantu benshi mu mashuri babohoke. Bohoka musore uri mu ishuri, bohoka mwigeme mu mashuri wahoke. Ndasengeye abari mu babo n'abaprofeseri babo, ubagenderere maze mu mashuri wabo baronke data cyo kubatunga, haba mu by'umubiri no mu bya mpwemu, mu izina rya Yesu. Wera Mana ugira neza, ndabagushize mu biganza, ubagenderere kandi ubahe inkomezi, ubahe kuzigamwa no kurindwa. Wera Mana ugira neza. Ndasengeye mwami abari mu gasho, ndasengeye amaprizo, ndasengeye abanyororo, mwami ndabakuzaniye ubabohore mu izina rya Yesu. Munyororo wumva ufise ukwizera, wongere gusengana nanje iri sengesho, maze usenge ubwire ico gisozi kiri imbere zawe c'umunyororo, c'agasho, ca prizo, ati wa musozi we ndagutegetse mu izina rya Yesu, hunga uve imbere yanje, maze ubwire inzugi zugaranywe imbere zawe maze zugurugwe mu izina rya Yesu. Udekarare ubwire Imana ati, Mana ndizeye mu izina rya Yesu kwizi inzugi zipfungurwa, maze nkaronka inzira yo gusohoka, hanyuma nkagenda kugukorera hanze, nkaza gushingira intahe. Data urakoze. Ndasengeye umuntu kugira ngo niyabohoka aze yature, azashingira intahe abandi, ababwire ko Yesu akiza, ababwire ko Yesu yamubohoye, ababwire kuko mwami hari abantu benshi bagirirwa ubuntu, ariko ugasanga ntibarushoboye gushingira intahe Yesu ngo bature. Turibuka abanyamibembe 10, umwe niwe yagarutse gushima, ariko ndasengeye abanyororo nibamara kubohoka baze bature, bagushingira intahe, bavuge ko Yesu akiza, bavuge ko Yesu ari umunyabushobozi, nta yindi Mana iriho ishobora kubohora atari Imana yacu yo mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo.
urakoze Mana. Data ndongeye kuza imbere zawe, ndakuzaniye abantu benshi mwami bafise ibyago by'inziduka by'indwara z'ibyaduka, harimo n'indwara ya korona. Ndabona abantu benshi mwami bamaze data buja gufatwa yuko bagwaye iki kiza. Ndabasengeye ubakize ubwoba, ubakize mwami, boye gutinya, bamenye yuko mwami data buja wewe uri hejuru ya korona, uri hejuru ya byose. Hariho n'abantu benshi bafise ubwoba bw'incanco revaxe, bibaza ko iyo vaxe ariho harimo solution. Ndabasengeye bamenye ko ata solution iri muri vaxe, ariko yuko data solution iri mu izina rya Yesu. Yesu niwe muti, Yesu niwe muganga, Yesu niwe bohora. Mu izina rya Yesu Kristo ubarinde, ubahe gushikama, ubarinde, ubagenderere data buja. Abantu benshi mwami abataragenda muri ivyo ntibakabijemo, ahubwo bashikame bizere Yesu. Yesu niwe muganga, Yesu niwe mukiza. Bene data, hari n'ibindi byinshi by'ibyago bigiye kwaduka mu isi, ariko none vyovyo nivyaza biruta bya bindi bya mbere. Mbega ho bizocura iki? Nimushikame, muramirize, mumenye ko tugomba guhagarara tugashikama, tukagwana intambara nziza yo kwizera. Nico gituma ayo masengesho ari kugukomeza awe wahuri hose. Shikama, ushira amanga, ntutinye, ntucike intege, nturanduka umutima. Yesu ari kumwe nawe, Yesu arakubohoye, Yesu aragukijije korona. Korona iratsinzwe mu izina rya Yesu. Bwira iyo ngwara ati wangwara we waratsinzwe, n'uyu mugera waratsinzwe mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mana, ni ubohora, ni ukiza mwami. Ndabigushimiye Yesu, ndagushimiye, nuhabwe icubahiro. Ndasengeye umuntu arwaye sida yongere gukira ingwara yiwe ya sida, kuko yamaze kukuyegurira mwami, yamaze guheba icaha yamaze kugita mwami. Ndamusengeye, ndamusabiye kugira ngo akire ingwara ya sida mu izina rya Yesu. Ndasengeye umuntu arwaye ingwara ya diabete akire iyi ngwara, kuko yamaze kukuyegurira mu izina rya Yesu. Umwongereze kwizera, kubwo kwizera kwiwe bitume akira ijya ngwara yiwe mu izina rya Yesu. Uyu muntu agwaye mu mafyigo, ndamusengeye ayo mafyigo yawe abohoke mu izina rya Yesu. Amafyigo ndayabohoje mu izina rya Yesu. Bohoka, ongera gufata kuri ayo mafyigo, maze ubwira Imana ati nkiza, maze ushima Imana, utazira Imana yukubohotse. Urakoze Mana. Ndasengeye umuntu mwami agwaye ku gitsina, kugira ngo umugire neza, wongere kumukiza w'igitsina. Urakize wewe urwaye ku gitsina, bohoka mu izina rya Yesu Kristo. Yesu arakubohoye, Yesu arakugendereye, Yesu n'umuganga, Yesu arakiza. Wa muntu urwaye amenyo, urwaye mu misaya, mu mibangabanga, ongera gukira mu izina rya Yesu Kristo. Yesu aragugiriye neza, ongera gufata ku mibangabanga, maze wumve ko usenga ubwira ico gisozi kiri imbere zawe kikubangamiye, maze gikire mu izina rya Yesu. Wa muntu urwaye mu mutwe, urwaye ingwara zo mu mutwe, ufise ububabare, ndagusengeye kugira ngo ukire mu izina rya Yesu, maze ubabare n'ubugwayi bukire bwo mu mutwe mu izina rya Yesu. Urakoze, uri Imana, nuhabwe icubahiro, izina ryawe rishimagizwe. Ndabigushimiye mwami ku bantu benshi bamaze kuronka ibisubizo. Ndagushimiye ku bantu babohotse, ndagushimiye ku bantu bariko barakira ubwami bwo mw'ijuru. Mwami, ndasengeye umuntu data buja mwami yamaze kumara amazi kwitegurira gusanganira. Ndasengeye abantu mwese, abantu bose barimaze kwitegura gusanganira Yesu. Uko muri kose abiteguye kumva yanzamba yiherezo, haguruka mushima Imana, haguruka mutambe mutarike, kubera yuko Yesu ari hafi kandi yiteguye kuza kubadugana. Twiteguye kuduganwa na Yesu mu bwami bwo mw'ijuru. Ntukekeranye, muntu ugifise gukekeranya, woye gucika intege, woye gukekeranya. Shikama, wizere, kandi wizere ko Yesu ari umunyambabazi, yuko yaguhariye ibyaha byawe byose. Ntugasubire gukora icaha, ukomeze kwizera, ukomeze gushikama, ukomeze kuramiriza. Hagarara ushikamye mu bigeragezo, ntucike intege, mbere uremeshe n'abandi nabo nyene bareme, kandi bizere ko Yesu ari yo muganga, kandi ko ari we yiteguye kutujana mu bwami bwo mw'ijuru. Jambo ry'Imana yavuga ngo twaho iwacu ni mw'ijuru, niho twiteze umukiza ko azova, niwe mwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Ndabigushimiye mwami, gendera abantu benshi baboshwe n'ibyaha, ubabohore, bongere kukwakira, bongere kugusanganira. Ndabohoje amashengero akiri mu butamenya, bongere gukizwa neza, bongere kwakira ubwami bw'Imana. Umwami wacu Yesu Kristo ari hafi kuza gutora ishengero. Ndakanguye amashengero y'abizera, amashengero y'abana b'Imana, aho bari hose bongere gukanguka, maze bakire umukanguro, bokire mu vyuro izina rya Yesu. Mwami, kangurura hirya mu vyumba by'amasengesho abantu benshi
mwami Yesu bararetse gusenga, ndabasengeye kugira ngo bagaruke basubire mu byumba by'amasengesho. Muntu wari warahawe ingabire zo gusenga ongera gusenga, muntu wari warahawe ingabire zo gusengera abandi ongera gusengera abandi. Ndasengera abantu benshi bari barahawe ingabire zifurugwe mu izina rya Yesu. Bohoka bakira ingabire ya mpwemu yera, ingabire yo kuvugishwa n'Imana, ingabire yo gukoreshwa ibitangaza, ingabire yo gusengera abandi, ingabire yo kwitanga. Mwese izo ngabire nizifurugwe, uko izo ngabire zose mwazihawe. Wewe wahawe ingabire yo guhishurirwa no kwerekwa, ongera gufurura ingabire zawe. Wewe wahawe ingabire yo kugira abandi ubutumwa bwiza, reka guseta ibirenge, ahubwo shikama uramirize ubwira abandi ubutumwa bwiza, mbere usemerere. Hariho n'abandi bakeneye kuja mu ibarabara, babwira abantu, bababurire, bababwire ko Yesu ari hafi. Nimuze dukure hasi dusemerere, maze tuburire abantu, tubabwire ko Yesu akiza. Nuko rero dusenga Imana. Mana yacu, turasabye ubushobozi bwo mu kugena bwo mu kubamfu, turasabye kumenya no gutahura, turasabye kugura uburyo tubugwiza kuko imisari mibi. Yesu Munyanazareti, urakoze mwami, utwambike ubushobozi abakozi bawe, utwambike inkomezi. Ndasengera abakozi bawe, ubavugutire, ubahe kwikangura. Ijoro rirakuze bugira buce mu izina rya Yesu. Ndasengera umukozi wawe mwami, zangabire zose zifurugwe, kwagukizwa kwiwe kugaruke mwami Yesu. Za ndirimbo z'amashimwe zigaruke, yongere kumva umunezero w'iby'Imana. Mpwemu yera yongere kuza, maze amavuta mpwemu yera yongere kuza amucagatire, amwuzure, maze databuja yewe uhoraho, inzuzi z'amazi y'ubugingo zongere gutemba. Yesu akubere umuvo ujana amazi ahantu hahiye uburimbi, ahantu hagadutse, maze mwami ngo hazane inzuzi z'amazi databuja mu mitima ikwihaye, kugira ngo ibone kwakira agakiza ku mutumwa bw'ineza. Ndabigushimiye mwami Yesu. Ndasengeye umukozi wawe akubera umuvo w'ubugingo, umuvo w'inzuzi z'amazi y'ubugingo, atwara ubutumwa kuba unyotewe, abantu benshi bakizwe, abantu benshi bihane, abantu benshi bakoreshwa ibitangaza, abandi bakorerwa ibitangaza. Yesu urakoze, ndabigushimiye mwami. Hezagira mwami couple biteguye kugira mariage, ndabasengeye, ndabasabira yuko ubukwe bwabo buzogende neza, baze bahabwe imigisha mu bukwe. Yesu urakoze, haleluya. Ndabigushimiye Mana, izina ryawe rihabwe icyubahiro, uruwera kandi uragororotse Mana. Nuko ubishimigwe, ndabisenze nizeye kandi nshima kandi nkenguruka mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Mwene data, wumvise yuko wakize canke ufise igishinga ntahe cyo kugira ngo ushingire intahe abandi, nawe ufise umutwaro wifuza gudutura imitwaro. Abantu benshi bifuza gusengerwa, abantu benshi bafise imitwaro y'ibyaha bakeneye ko tubasengera, abakeneye gukizwa, abakeneye kwihana, abakeneye guhabwa ubufasha mu byampwemu. Bose mu telefone kuri izi nimero, canke ukatungikira audio yo gushima Imana kuri izi nimero za telefone, hanyuma tugafatanya nawe gusenga ku giharuro kimwe, hanyuma 819 588 ubusa ubusa indwi indwi. Igiharuro kimwe 819 588 ubusa ubusa indwi indwi. Shalom shalom. Yesu abahezagire.